Regarding Uvira, ku kijanye na Uvira ego vy'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika ntizigeze ziryoherwa inyifato yakurikiye inyuma y'iminsi mike gusa hasinywe amasezerano y'amahoro hano inyuma muri ino nyubako. Nico gituma twaciye duhaguruka turabikorera ko mu minsi mike ico kintu kibaye. Nivyo hari umwe ashoboye kuvuga ati none ko hari utundi duce tugifashwe tukiri mu bwebwe za Sambwe, ariko ndabayizeze ko turiko turabikorera ko kuko hari ibiyago n'izindi procedure turiko turakora hagati ya Kongo n'u Rwanda. Arongera akavuga ati mwarabonye ko mu minsi mike baciye bava muri Uvira. Yes, irijwi dutanguranye ni rya Boulos, Masad Boulos, twese turamuzi muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho ariko arakora ibikora inka kubijanye no kugerageza kugarukana amahoro, umutekano, ituze eka n'ubwigenge bwa leta demokrasi ya Kongo ariyo RDC, eka n'umutekano mu karere k'ubuseruko muri Afrika y'ubuseruko ariyo EAC muri rusange. Boulos yako yishura ku kibazo ca mugenzi wacu Hariana musanzwe muzi ko ari atashe muri White House, ari umumenyesha makuru Donald Trump akunda kandi yemera cyane. Hariana yakarabaza ibibazo vyimva mutima, ahera ku kibazo kivuga giti mwiyumvise gute mumaze kubona ko u Rwanda rumahejeje kuvyora inyuma y'iminsi mike cyane amasezerano y'amahoro mwasinye hano inyuma muri ino nzu hano nyene turi hano inyuma just hano inyuma. Mwabonye Boulos ukungene yishuye ido nido turaza kuginjiramo neza na neza, mwumve ikiganiro cyose ukungene Boulos yishuye. Ndagerageza kugisigura mu Kirundi ariko vyari bivuye kuki kugira Hariana abaze kino kibazo. Vyari bivuye ku mugambi wo kwegeranya uburyo bwo kuja gufasha abanyesudani, kuko Sudan ni kenshi nayivuze nongera ndababwira ko Sudan muravye ibikorera muri Sudan ku mvuduko biriko vyaragereranwa n'ibiko biraba mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa nuko ibiko biraba mu burasirazuba bwa Kongo bimaze igihe kirekire imyaka 30, ariko muri Sudan mu mwanya muto cyane harakozwe ubugome, ububisha, nababwiye ko basambanya abavyeyi, abagabo babo bari ngaho, abana bari imbere yabo. Mwaramenye nababwiye ko hari impunzi nyinshi zagenda zirahungira muri biriya bihugu by'Abarabu n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Rero bariko barakora ikintu citwa Sudan Humanitarian Fund Donation kugira ngo begeranye uburyo bwo kuja gufasha abene gihugu bariko barahungabanirizwa umutekano, bicwa, bakugwa mu zabo, baturatuzwa. Niho rero Hariana yaca haguruka, kuko ndabibutse aheruka hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, yagiranye ikiganiro n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro. Hanyuma yarabonanye kandi na nyene icubahiro atwara RDC ariyo Tshisekedi Chilombo Fachibeto. Mwarabonye ko yagendeye amakambi y'impunzi, agenda aranota avugana n'impunzi, yarafise umu interprete agenda mubaze kino, bagenda barashikiriza ivyiyumviro, ibibazo, amarira, ingorane n'imyidodombo yabari abavyeyi eka abana, abasaza n'abakecuru bamushikirije vyose. Yaratwaye marimari atwara imbere y'abajejwe agateka kazi na muntu mu biro kwa Donald Trump ari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nabo bahagurutse bakora kino ca Sudan Humanitarian Fund Donation kugira barabe ko bokwegeranya uburyo buja muri Sudani. Aha mbere akagira ko anamubaza ubuja muri Kongo nabwo ko nabashikirije raporo bimeze gute. Mbere Boulos yagire ko yishura avuga ati Kongo nayo nyene iri mu nzira, ariko nuko Kongo yari heruka kuronka ivyo yise ngo 2.5 euros igo baronse miliyaridi 2.5 z'amaero kugira bafashe zino mpunzi, zino mbabare zikomoka muri RDC biturutse ku ntambara y'u Rwanda ruriko rurarasa gongera rurangiza ruhonya ubwoko gwiba gongera rusahura ubutare eka nagataka ka RDC. Uko niko vyifashe muri Sudani. Rero benshi ntibakunze kumenya hako habera yiki. Reka tugaruke neza na neza inyuma ya kano karuhuko.
Ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV mwe musanzwe mudukurikirana muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi hakurya ya Kanyaru eka mu karere ka EAC muri rusangi ndabaramukije mwebwe bakunzi muri mu buce bugenda butandukanye muri Afrika, Asia, Oceani, Amerika eka no mu bihugu bigenda bitandukanye vy'Iburayi. Ikaze rero reka mahakuru yacu n'ubusesanguzi tubihere hakurya muri Sudani, turagaruka turabe ku bihano leta zunze ubumwe za Amerika yongeye gushisha mukanwa ka Boulos mbere aho Boulos yavuze ko yiteze Chisekedi Chirombo kuri uno munsi ariho ashika muri leta zunze ubumwe za Amerika. Vyose abivuga muri kino kiganiro yari karagirana n'abagwizatunga n'abiyemeje kugira ico bafashije kugira barabe ko bogarukira ikiremwa muntu muri Sudani eka no muri Kongo muri rusangi. Muri Sudani rero hari ibintu bita Sudan under killings, hari umuhari w'inyeshamba inkozi z'ibibi witwa Rapid Force Support ariwo RFS canke Rapid Forces Support. Uyu muhari nawo benshi bakaba bawagiriza igihugu ca Kenya ani mu gihe Ruto yagaragaye arayambirana n'umugome wa mbere mukuru aza kwisonga by'uno mugwi ariwe yitwa Muhammad Hamdan Dagalo Musa benshi bazi ku izina rya Hemeti. Uyu mugabo rero yarakiriwe muri Kenya byumvikana Ruto amuramutsa ngo welcome my brother, aho muri Sudani bateye ivyatsi iyo migenderanire kuko nta kintu kizima bovuga ngo yaragiye gukora, nta gihugu aserukira, nta gisirikara aserukira, nta kintu na kimwe atari umutwe w'ikirobere. Bagaca biyumvira none Kenya yakiriye gute uno mugizi wa nabi ari kwisonga ry'ubugome ubwicanyi na genocide ikirakorerwa Sudani. Ni genocide kuko ngo ni abayisilamu bariko barica abakirisu kandi ngo ni abarabu bariko barica abirabure. Murumva ko ni ibintu bitoroshe cyane kuko haricwe igitigiri cinshi c'abanyasudani mu mwanya muto ugereranije n'uw'intambara imaze muri burasirazuba bwa Kongo ikiringo c'imyaka 30. Naho nyene bitoroshe, ariko muri Sudani naho nyene vyaje bikabije. Rero aha muri Sudani urongoye uwo muhari namubabwiye ni Muhammad Hamdan Dagalo Musa azwi ku izina rya Hemdeti. Iyi Sudani rero ikaba irimo intambara nayo nyene idasanzwe. Mbere ku munsi wejo igisirikare ivyo bita Sudan Army canke Sudan Military batangaje ko bisubije amakambi abiri ku misi ibiri nyene. Ikambi rya mbere bisubije rirahitwa musi y'umuji ngo witwa Kordofan ahitwa Kadugri aho niho ikambi rya mbere igisirikare ca Sudani ca leta ya Sudani cisubije gikuyeho izinyeshamba abagizi banabi ba RSF Rapid Force Support. Ahandi naho ngo babakuye barabakubita barabacucuma barabanoganza nahitwa Dealing Camp. Ni Dealing Camp na hantu bari barakambitse zino nyeshamba zino mbwebwe nyene za hariya muri Sudani bino binwa amaraso nkuko bisanzwe. Tugaruke rero hariya muri Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika aho Hariana yahase ikibazo gisa nuko cari kibazo kiremereye cyane kuko Hariana asanzwe ari umenyesha makuru akorera canka korana na leta zunze ubumwe za Amerika ivyo twita White House, akora hariya nyene mu nyubako mu nzu indani kwa Donald Trump. Yabajije ibibazo vy'inkora mutima kimwe ku kijanye n'ukungene u Rwanda rwasuzuguranye ngo rukavyora amasezerano ahejejwe gusinywa ubutaraririye ku musugira gatatu ugana ku musugira kane baba barayahonyanze. Acavuga ati mu kibazo yabajije yanabajije ikibazo kigana kubasabira ibihano, avuga ati mbe mugiye gukora iki, muko murakora iki? Ivyo yavuze ati gutena accountability, umva ni responsabilité kurondera ngo aba responsable bakoze ivyo kuko ngo mutabandanya muhana ibi bintu bizokomeza vyisubiza. Niho rero Boulos yafashe mikrofone arishura aranamukengurukira aranamutera amashugwe avuga Hariana usanzwe ubizi ko umenyesha makuru Donald Trump akunda, Donald Trump yumviriza cyane, kandi ngo ico dukushimira ngo nuko niyo uhagurutse ukagira ikibazo bajije ikibazo cawe kitamara ikibazo kigaragara ahubwo camara ikibazo gifatanye n'inyishu. Ibi navyo tuza kubirabira muri kano kareresi karasobanuye nagerageje kugashira mu Kirundi aho Boulos yishuye
amubwira ati ibihano turiko turabifatira leta zunze ubumwe turiko turabifatira murantunga igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi b'u Rwanda muri rusangi n'ikimenyamenya ngo nuko igihe bagiye muri Uvira batahamaze iminsi hajya mwe ntimwamenye ngo ivyabaye ariko ni leta zunze ubumwe za Amerika zabikoze. Boulos mbere avuga ati ngo twarababaye kandi na leta zunze ubumwe za Amerika muri rusangi zarababaye. Uvira ivuga mu ndome nkuru ngo tumaze kubona izi mbwebwe za Sarambwe RDF abasogosi Rwanda ruja gufata umuji wa Uvira ruhonyanze amasezerano. Trump vyaramuriye mu mutwe biramuzengereza ngo tuca turahaguruka dukora ico dushoboye cyose ngo nico gituma mbona bataharagamye ngo ndabizi aha niko ndagerageza guca muri ndarezima mvunagura ikiganiro ndaca ndakibashiriramwe mwiyumvire inyishu z'uko ngene yishuye yongeye ko arivugira wenyene atawo nabimubajije avuga ati ngo ndabizi ko hariho nabiyumvira ngo none ko mwabakuye muri Uvira mutari ko murabakora mu tundi duce tukiri bakirimwo avuga nka Bukavu na Goma. Aca avuga ati turiko turavyiga kandi Tshisekedi turaza kubonana turamwakira uno munsi je ndaza kumwakira ngo kandi ndizeye ko na secrétaire Rubio aza kumwakira hanyuma tukazobonanira hamwe mu kiyago kandi ngo ntimwirengagize ko turiko turakora ibishoboka byose mu kumviriza no guhuriza hamwe kuko nama nababwiye ubu intambara ahiri canke ahigeze mwisi nta vya bintu vya tutungwa amamisire nibiki kuko bazanye ngo arme nucléaire vyabigwanisho roho nyanganda nta gihugu na kimwe ubu mwisi kitabifise utudugu twose duto twarikomeje twarabigutse Uburusiya burafise Iran irafise Traore barafise no Burundi ngira turi mu kuronka canke turafise ivya gisirikare n'amastoke nababwiye ko atavyonzi cyane ariko ndizera neza ko kubijanye n'ibigwanisho bigezweho canke technology igezweho mu vya gisirikare Uburundi twifashe neza ariyo mpamvu mbona kanwa kahari hakurya ya Kanyaru kacureshe kuko bavuga ati ahantu n'umwanya abarundi bodusambura kanatsinda mwarumvise umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye avuga ati wewe wibaza ko ufise igisirikare gikomeye cyane ariko ntuzi ico jewe mfise. Ndizera neza ko ayo aramajambo ahumuriza abarundi n'abarundi kazi muri rusangi. Rero uko vyifashe nuko Boulos yagaragaje neza ko leta zunze ubumwe za Amerika zahagaze zihagurukira agasuzuguro ka Paul Kagame naho notebye namanda bivuga naho dusa benshi la majorité murambona amakomantere abanyandikira abo tuvugana ku mapel basa nuko bihebuye umengo Kagame sinzi uko nakuriya ariko nagomba ndababwire ko shwa iyi decision Kagame yafashe yarayitubwiye kuva kera gusa ntwe tutayumvise. Kagame aragaragara yivugira ati ngo gupfa nzopfa ariko mpisemwo uko nzopfa. Ndibaza ko ino rerese mwayibonye abatayibonye turashe kurondera tukayigarukana. Paul Kagame yarivugiye ati gupfa ndabizi ko nzopfa ariko ndahisemwo uko nzopfa. Ihitamwo giwe nirihe yavuze ati nugupfa ngwana. Bisigura rero ntimutangare na nico gituma ariko arashiramo ubwana bwinshi ahonye abanyarwanda ahubwo ni mwipange murabo kungene muba murategura ukungene musanasana u Rwanda rwanyu kuko uyu Paul Kagame ameze nka babagabo iyo bapfuye bagenda bajanye n'ivyo barondeye vyose kuko ndababwiye ko u Rwanda hamwe n'izi nkotanyi muri ko muraja mu mahonero ni musenge ariko ndavuga inkotanyi notebye siniko ndavuga abanyarwanda bose muri rusangi ariko ndizera neza hamwe n'umwanya nikiringo gusa c'umwanya muto dukomeze kwizera kandi ndizera neza ko ibi vyose bigiye kurangira. Hari benshi bakunda kuvuga ati ngo rasango giruku ngo Tshisekedi na bombarde hariye kuna kuriya Michel Zami nama nabibabwiye n'ubundi ndabasubiriyemwo ubu ise ahigeze intambara y'amasasu ya tutu byorangira ata mahoro bizanya atajye gukinesheje ikindi kubera iki ibihugu byose ubu vyaripanze kandi ikindi naco ucu usanga atari ko haragwana igihugu kimwe ku kindi yaba ari Congo RDC n'u Rwanda barasana ubwabo bakoresheje ivyabo aho borasanye mugozo usanga RDC rikirarasa ari Putin ari nyuma Israel iri mu mugongo wa Kagame Ubufaransa buri mu mugongo wa Kagame Donald Trump nibazoja kwa Kagame canke aja kwa Tshisekedi bivanye n'umwe wese n'inyungu arondera n'inyungu akingira. Nico gituma ibintu vya tutu bigoye nkuko twama tuvyiyumvira ariko ubu intambara ziherera muri diplomasi. Iyo rero wananiranye leta zunze ubumwe cihaguruka swati kakunyuruza swati kagutera igisasu. Nuko rero reka ndeke kubicisha amajambo tugende rimwe na rimwe twumvirize vyifashe gute mu kiganiro cabaye n'inyishu za Boulos ikaze. Hano dutangura umuhuza kiyago abwira Hariana tora mikrofone ikibazo gikurikira ni wewe. Hariana nawe thank you. Thank you very much. Murakoze cyane ubwa mbere nambere nagomba nshimira abantu biyumviriye by'umuhariko guhera kuri Sudan.
When I first watched the image of a Sudanese mother being killed with her 3 children, I ran out to the White House to try to ask President Trump if he's aware of the atrocity going on in Sudan. And seeing what's happening today, it gives me hope and relief to know that finally the Sudanese cause will be looked into. So, but my question is for Mr. Boulos, since we are speaking about humanitarian situation, you have worked very hard, Mr. Boulos, to facilitate the establishment of the Washington Accord peace agreement for DRC. I just returned from DRC 1 week ago, and I've witnessed catastrophic humanitarian situation going on. And right after, as we all know, the signing of the peace agreement, Washington peace agreement, Rwanda violated the agreement. Ikibazo canje rero Boulos ni igikurikira ngo nivyo turiko turiga ku bijanye no kubifasha abenegihugu impunzi zirakarengana ziko ziragora muri Sudan. Eske komeruka muri Kongo nkibonera abuzima babayemo bitumwe nuko u Rwanda rubandanya ruvyora muri tede mu ko murakora iki kugira mwiteho n'abanyekongo bagowe amagogo nk'ay'abanyasudan. Hariana arongera kwisunze ngo experience ngo uburambe ngo bivanye n'ibyo muko murakora mu kugarukana amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ngo hari iki witeze canke icizere ugiye gukora muri Sudani, ngo kuko ngo iri kurakora mu byo kugarukana amahoro canke kwitaho iby'inzirakarengane bijanye n'ubuzima, ngo habarimwo n'ibijanye no guhana kurondera aba responsable abakora ubwicanyi bugenda butandukanye, ngo aha ni mu gihe tuzi neza ko amasezerano y'I Washington yagumye agaruka ku masezerano ya Washington avuga ko amasezerano ya Washington yasheshwe cyangwa atakarakurikizwa kubera u Rwanda rukomeza kuviyora ayo masezerano. Ngo kandi ngo wibuke Boulos, je nawe twari kumwe imbere ya Trump igihe ndamubaza ko utazokubahiriza ano masezerano azohanwa ukuri ko Hariana versus abajije Boulos. Boulos afashe ijambo yishura avuze ati ego Hariana byose ndavyibuka kandi wibuke ko Donald Trump akunda umunyesha makuru akunda kandi arakunda niyo ugize icuvuga uza ufise ivyiyumviro kandi ngira kamaro turagukunda. Okay, Boulos agize ati mu kwishura twe misi yose tubiyaga ko kandi tubikora ko misi yose, kandi ndizera ko mugenzi wa hano Tom aza kugica avuze ku bijanye na humanitarian, bijanye no gukurikirana bijanye n'impunzi ubuzima bwa misi yose. Hanyuma ntihenze mu kwicumi na rimwe twarakoze igikorwa kihambaye cyane twe n'abagenzi bacu b'Abafaransa, aho twakoze igikorwa kingana ni billion 2.5 mba nihenze imwe n'inusu canke umwe acarishura hariya mu journalist ati 2.5. How much? Oh, France is still here. Great. 2.5. Okay, so it was 2 billion euros then. So nukuri biraturagishinga cyane. And regarding the Washington Accords, hama kukijanye na amasezerano ya Washington ashetubahirizwa muramaze kubona ivyo tuvuga, mwarabonye ivyo turiko turakora muri no misi. In recent weeks we're working on this on a daily basis. Arongera ati ikijanye na akore Washington tubiganira ko kandi tubikora ko kenshi cyane, mwarabonye amakongre, mwarabonye ntanga resume canke briefing, mwarabonye raporo nahaye kongre ya asome ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ari African Committee. Bitubiyaga ko kenshi cyane n'ubuheruka haraje delegation ivuye muri Kongo, kandi n'ubu tuvugana Tshisekedi ariko araza ashoboye kuba ariko mbere aranaururuka ku kibuga c'indege muri no mwanya tuvugana. Aha ni yashika turaza kubonana, kandi ndizeye ko na secrétaire Rubio aza kubonana nawe, naho asa nk'ufise amaprograme menshi ariko turaza kubonana nawe. So we look forward to meeting with him. Regarding Uvira, hama kukijanye na Uvira vy'ukuri leta z'ubumwe za Amerika ntizigeze zihimbagwa na gato n'ingendo yakurikiye yo gufata Uvira misi mike inyuma y'amasezerano i Washington yasinyiwe hano inyuma, kandi mwarabonye ko twaciye dukora vuba bwangu, murabona ko batamaze iminsi myinshi muri Uvira.
now one can argue that there are still some areas that need to be addressed, of course. Ngwego nivyo umwe muri mwe bwashoboye kuvuga ngo kubera iki none bavuye muri Uvira mugabo hakaba bari mu bindi mice ndavuga Bukavu Goma n'ahandi nivyo ariko vyose tuko turabitunganya tuko turabikorera ko ntiduryama dukora ijoro n'umutago tuko turakora hagati ya Kongo n'u Rwanda tuko turabikorera ko. You may have seen also that there was mushiye kuba mwarabonye kandi n'amasezerano canke ibindi biyago bikorera bandanya biba ikata idoha reka nitwirengagize ibibera idoha canke muri Qatar hariya kuri bene wacu kuko navyo nyene ningira kamaro cane kandi twaranahimbawe cane kubona RDC na M23 bahitamwo gufata inzira ya CCRF vyaradimbaye cane. Qatari friends and partners for working tirelessly now for a year. Ukanatsinda ngo Qatari friends canke partners utuko turakorana neza cyane mbere ngo ikiringo c'umwaka kuri ino dossier ya RDC si ivyo gusa hari amasezerano n'ibiyago biba hagati ya M23 na leta ya Kongo si hagati ya leta ya Kongo gusa tuko turiga no kungena ibintu biva mu ngiro n'ingoga na n'ingoga mu Rwanda hari several mechanism hari inzira nyinshi hari ama mechanism turiko turakora menshi cyane kugira turabe ko kino kibazo kiva mu nzira. Rubyo mu ncamake ivyo yagerageje kuvuga ni ivyo tuvunaguye uko niko vyagenze yishuye umumenyesha makuru Hariana Veras ngo ibi vyasinywe rero itariki zine hano ni inzira igana ku mahoro kuko ngo ni processes ni n'urugendo ngo birashoboka ko duhura n'ibiduca intege ama obstacle ngo binabiriya ariko ngo ifoko tuguma turi committed ni kuvuga ko tuguma duhagaze magabo tubikurikirana tumurika uko niko Boulos yabandanyije yishura ku kijanye na sezerano i Washington. President Trump is committed. I mean, he witnessed. President Trump nawe nyina ari magabo kandi ari ready kandi arabikurikiranira hagufi mwibuke ko yabaye icabona ekasi cabona gusa yaranasinye yongera abani cabona cano masezerano i Washington. Rero ni mwizere neza ko bino Trump eka twese tubirimwo neza n'abantu bakuru b'ibihugu badusinyiye nabo nyene tuzizeye neza ko bari committed kandi bazobikurikiza. Ukuri ko Boulos yakomeje yishura ku kibazo cha Hariana Veras. Maybe Tom on. Yes, ndibaza ko tugejeje kumva inyishu n'umuco utanzwe na Boulos. Rero ndabakengurukire nongera ndabashimira mwe bakunzi ba Free Podcast TV mudahengeshanya no kwihangana kubijanye na runo rubuga. Nongera ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mugire aho muba mwubahwe, ariko nibutsa abashasha mwe muronse kino kiganiro biciye kuri link canke mu magroupe mwa muherereyemwo canke kuzindi mbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye baharacisha ko bino biganiro ikiganiro nyezina kiba kivuye ku rubuga rwa Free Podcast TV. Muca musimbiraho mufyonde ku gakengeri hano mugira ivyo bita sabone canke subscribe kugira tubandanye twagura umuryango wa Free Podcast TV turonke kugenza turahanahana amakuru. Ndabibutsa neza ko umaze kugira sabone na subscribe ikiganiro cyacu cyose cyaba live canke ga short canke kino dutegura hama tugashirako muba mu bambere mu kukironka. Mwarahezagiwe rero mugira umunsi mwiza. Ciao ciao.